ngo mbona serikeye ngo imbere yawe ngo ugiye gupfa mbona wewe reka uti jewe nzobaho ku mugabane wanje nukuramba nkahaga imyaka nkataha namazi ego vraiment ego hari umuntu atagoma biva ibyo bintu bamubwiye umva uburi kurabirema ugasanga ngo umuntu yaragwaye w'Imana ngo ije gutora umugeni uwo mwana agenda uraba uwo mwana asize ngira nka Imana imbabarire sindiko ndabakritika mugabo tuko turigisha ikintu cyo kwatura neza mwige kwatura neza mwige kwivugaho ivyiza ibibi nivyo turi mwisi kandi na Yesu yarabivuze ngo ndarahiye uguhora ko kwanje ivyo nyene numvise mwivugiye nivyo nyene nzobashira my god urumva ko abari ibintu bijambo je numva ko Imana kwera ibibabara n'ukuntu irababara nyene Imana ibabazwa n'ukuntu twivugaho ibibi kandi oya uraze nkubwire Hello bakunzi ba Horikana TV ndabaramukije ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ndabakunda kandi ndazi namwe muradukunda ndabifurize akazi keza canke ijoro ryiza bivanye naho umwe wese aherereye kuri mikro nko musanzwe mubizi ni Cisirene Haziyo akaba ari naje ndabashikiriza ibiganiro bya hano kuri Horikana TV. Okay numva imbere yuko twotangura nuko no kwakira umutumire wanje tukomaze tugasangira rino jambo kubwo gushima Zaburi ya 34 ku murongo wa mbere haravuga ngo zokwama mpimba zuhoraho ibihe byose ishimwe ryiwe izokwama mu kanwa kanje urudaca uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata abaciye bugufi bazovyumva banezerwe numva nyene noshima Imana kubw'igitondo ciza twongewe nk'umugisha n'igitondo gishasha ku buzima bwacu kandi ni nicanyuma ni cambere kandi nicanyuma ntaho tuzokongera kubona umunsi nk'uyu nje gituma buri muntu wese iyo uvyutse ntiyumve ko ari ubushobozi bwawe ntiyumve ko ari kubera ufise amafaranga ntiyumve ko ari kubera wafunguye neza ejo mwijoro canke ikintu cose umwana w'umuntu yo kwirata nta gihwanye nuko umuntu aba afise impemu zigisohoka izindi zinjira nta n'igiciro nta nico wotanga kugira ngo ivyo bintu bibe nico gituma umuntu wese uri kurankurikirana hano kuri Horikana TV ndagusaba ngo wongere wibuke yuko kubaho kwawe ku munsi atari kubw'inkomezi zawe ariko ahubwo ari kubw'ubushobozi bw'Imana n'ubuntu bwayo tu nta kintu kimwe dufise twotanga nico gituma nyene numvise twosangira rino jambo barahezagiwe cyane reka nakire umutumire wacu Mama Haure waraye ntaraye no kuri ndashima Imana nawe ni sawa ndumva ko n'amashimwe ari menshi mu mutima cyane nyene mba numva noshima no kuri pe birakwiriye no kuri nagira mbwira abakunzi bacu bahorikana no kuri kudashima Imana nakaga gakomeye kuko ni jambo ry'Imana riravuga ngo Imana yibera hagati mu mashimwe y'abana bayo rero wifuza kubana n'Imana wifuza guhamagara Imana shima kuko Imana iranezerwa n'umutima ushima urakoze kuri iryo jambo rero dutangurire kuri iryo nuko ni Mama Haure canke wo mwitwa Henilda umwigisha mwiza umumama mwiza yitaho ibikorwa yitaho imitima y'abantu yitaho imiryango cyane arakunda imiryango nukuri turamushimiye cyane kandi uraberewe urakoze nari narabihebye mugabo nukuri nyene yego kabisa urakoze nawe uraberewe n'agatambara uyu munsi wategeko kandi karakubereye urakoze nuko hama rero tudatinze reka twinjire mu kiganiro cacu cuno munsi kivuga ngo ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu mumbabarire banze senge Data wa twese uri mwijuru Mana uhambaye Mana ugira neza Mana nyine icubahiro Mana ugororotse Mana wewe nta usa nawe uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma turagushimiye cyane mwami bivuye ibwina mu mutima ndetse n'akanwa karavyatura kuri Imana igira neza kuri Imana y'urukundo Imana y'imbabazi Imana twitaho Imana twitwararika turagushimiye kubwa kino gitondo wongeye kuduha turagushimiye no kuba wemeye ko tuba hano muri kino kiganiro turashimye na sujet washize mu mitima yacu kugira ngo dushobore kuganira n'abandi none data
turakweretse aka kanya tugiye kuba hano. Yesu mwiza, ubane natwe, utugirire neza. Ndasengeye buri muntu wese akurikirana ino televiziyo, mana ikintu cose azokumva ntikize kibe ico kurorera gusa, ahubwo kize kimubere ici kimazi mu mutima wiwe, kimuruhure haba ku mutima canke ku mubiri. Mana urakoze kuvyumvise, dusaba biki ngo ariko vyinshi tubiherebwa ubuntu. Merci papa. Noko. Okay, reka rero twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Kiganiro cacu c'uno munsi kiravuga ngo mbega amajambo twatura aratugira ku bushobozi. Burya ivyo tuvuga tubiha agaciro kangana gute kugira ngo twumve yuko vyo tugarukako. Hoho biratugarukako. Mbega kuvuga bingana gute no kubaho ubuzima bwacu. Birafitaniye isano n'ubuzima tubayeho. Kuvuga akanwa kacu ibi tuvuga birafitaniye isano no kubaho kwacu. Thank you. Ni mu kiganiro c'uno munsi. Mama Haure ntako atagira murabizi. Nimba Mama knowledge ubwo bwenge sinzi yabukura kugira ngo gume yiyumvira icofasha imitima yacu. Turakwakiriye rero mu kiganiro. Yego, urakoze cyane. Nukuri nagira ndababwire ngo amajambo tuvuga aba mabi aba meza yose aratugira kwingaruka. Kuko Imana mukure mu muntu murazi ko yamubumvye hanyuma ikakimuhemeramwe impemu yayo ngo aba ufise ubugingo, kandi Imana iravuga ngo murutumana dutoye. Ngo irumva ijambo uvuga rica rimatana na ijambo twatura rica rimatana no mu mpemu hama rikashobora kugira ko ingaruka. Reka dusome ijambo ry'Imana ko none abisigura muga nkabisigura naba ariko duhagaze mu ijambo umuntu arashaka kuvyumva kandi akabitahura. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 25 turasoma kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 34. Haravuga ngo abo bahungu barakura. Esau aba umuhigi umuhinga n'umunyeshamba. Yakobo yaratekereza yibera mu mahema, kandi Isaka yakunda Esau kuko yamarya ku nyama yazanye avuye guhiga. Rebeka we yakunda Yakobo. Umunsi umwe Yakobo ateka ivyo kurya. Esau arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Esau abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati kiretse ubanje kungurira nkegukira kubasamuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati raba ngira mpfe, none ibyo kubasamuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati banza undahire. Aramurahira agurisha na Yakobo ibyo kubasamuragwa kwiwe. Yakobo araheza ha Esau umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengereye ivyo kubasamuragwa. Twaravuganye ku majambo abavyeyi usanga bagira kuntu batonesha abana. Ariko ngarutse nkaraba ivyo Esau yavuze, hategerezwa kuba inzira ishitsa ico yavuze kuri. Ikintu cyose kiba ku muntu hari ugishitse. Murumva ko Esau ubwiwe yivugiye ati jewe ngira none ivyo kubasamuragwa byo mariri. Urumva ijambo yatuyeko. Mwarabonye ko Yakobo nawe yaciye amwiba ya kubasamuragwa. Mugabo nukwera ijambo we yatuye Imana irishitsa nkuko yarivuze.
rero bisigura abantu b'Imana amajambo twatura mu buryo bwo mu mpemu abare ararema ikintu kandi igihe cyaryo cyo gushitsa kigeze cya kintu kikava mu mpemu kikagaragara mu buzima bwacu. Rero arico gituma nagomba kubwira umuntu wese ariko aranyuma abo ukiri muto awukuze irinde kwatura nabi, irinde kwiyaturira nabi. Hari abantu wumva amajambo abasohoka mu kanwa kibaza none uyo muntu arazi ko ariko ararema ibyago ku buzima bwiwe, cyangwa ukumva umuvyeyi amajambo yatura avuga ku mwana wiwe kibaza none ayo majambo arazi ingaruka ibizogira ku buzima bw'umwana wiwe. Ngo nta jambo na rimwe tuvuga ribura ububasha, Imana irarishitsa. Rero n'umuntu cyangwa ukumva umugore ariko aravuma umugabo wa mudamu we, none bibaza ngo uwo muntu uri uratura ko amajambo mabi nk'ayo kandi ayo yatura ubabaye n'ibyo ariko arakora, noneho wewe ugakurikiza amajambo mabi, urumva ubukurikije amajambo mabi, noneho uba uri kuratsindagira bya bindi nyene mubona bica biba fwasa. Bisigura ngo ibyo uri kurabonesha amaso gerageza ntebe ari byo ushira kwa maso, ari kureme ureme ibindi bintu byiza wifuza ko bimubako aba ari byo ujuratura. Jengira ndagushingira ntahejije jewe ndafise umwana nukuri amajambo ndamwaturako n'amajambo meza, sindaba ibyo ariko arakora, sindaba ibyo ariko aragenderamo, ariko ndamwatura ko ibyo nifuza, ndamuha ubuzima. Kandi ijambo tuvuga umva rirarema nukuri babyeyi namwe bana namwe uwo ari we wese ariko aranyuma ndakwinginga itoze kuvuga neza. Twitoze kuvuga neza, twitoze kutavuga amajambo ajanye n'ibihe turiko turacamo, naho turiko turaca mu bihe bigoye twitoze kuvuga ivyo twifuza, sivyo naho bari biturusha gute tumenye ngo ijambo ryose tuvuga ntirishobora kwijana, ari ryiza hariho ingaruka ritugirako, ari naribi hariho ingaruka ritugirako, ndetse nabo tuvuga tumenye ngo hari ibyo turiko turarema ku buzima bwabo, cyane cyane nk'abantu dufise ko ububasha abantu dusangiye amaraso, abantu dusangiye hariho connection, hariho connection kiba. Rero twirinde. Ego Mama Laure, ndakunganiye ijambo ry'Imana muri Yesaya 49 ku murongo wa 2 haravuga ngo 49:2 haravuga ngo akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe, wampisha mu gitutu c'ukuboko kwiwe ngo kandi yampinduye umwampi usenye mu mutamana wiwe. Nukuvuga ngo akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe. Mu yandi majambo akanwa kanje karakeba. Yego. Inkota ikarishe urabona niyo yicishije ku kintu gutya gusa ntibisaba kurinda gucishamwe inguvu, naho wo yicisha ku gitoki nkuku kiragwa kubera urumva kiba gikarishe. Rero numva no hanura umuntu wese aba avuga ngo hari abantu usanga bariko baravuga nk'ikintu akatura nk'uruntu ukavuga uti Mana we akajefa ngo yango nako ndajokinga. No, ntavyo kujokinga ku kanwa, ururimi ururimi nta gukina nago. Ahandi haravuga ngo tuzohaga ibyiza tubiheshejwe ngo n'akanwa kacu. Yego. Ibyiza tuzobihaga tubiheshejwe n'akanwa kacu. Bisigura ngo umuntu abaho ko abishaka. Wewe ivyo ushaka nivyo ubaho. Ukeneye kubaho waragowe uzokwama waragowe. Watura ngo naragowe jewe yisiranduje, jewe yisirandambiye. Abantu baranyanka nuko pe barakwanka. Ivyo bipfu by'abana, ivyo bisegeti, ivyo bikeba mamara y'ibiki nuko urahejeje kupanga byose ingene biba bimeze. Nimba wise umwana igisuma witege ko azobigisuma.
uko nukuvuga ngo ibyiza nibibi nuko ngira bashatse nyene kuvuga ati vyiza ntituzobihaga tubeje ariko nibibi navyo urabihimba pe wabiheshejwe n'akanwa kawe rero ngo twige kuvuga neza wumva umusonga aturuti mw'izina rya Yesu mu maraso ya Yesu narakiriye gukira iyi ngwara iratumbera hanje urumva ariko wumvise umusonga ngo ndapfuye karabaye nguyu ni wa musonga wanje nguyu ni wa musonga wanje ngo no kwa muganga barananiwe nuko barananiwe nta naho uzokira uzokwica Imana idufashe cyane Imana idufashe bantu mutazi kwatura bere natwe hari igihe usanga byatugora ariko jewe bra hari igihe mba nirimbura nkavuga ati tu mw'izina rya abana biwanje bo barabizi namwatuye kuwa akashavuze wakirofawe ngo mw'izina rya Yesu je sindi kirofa mama je ndaciye ubwenge kuko narabigishije murashobora kunshavuza ngasanga navuze ibintu bitari ivyo bitaberekeye ndabibabwira ati muzoce mu vyanga barakubwira ati mama jewe sindi kirofa jewe nakubwije ukuri niyo hari n'umuhanuza ampanuriye akambwira ibintu bibi ndavuga nti mw'izina rya Yesu ndabivumye sivyo jewe ibyanje bimeze uku ibyanje ni byiza ibyanje biratumbereye ngo naryamye ngo mbona serikeye ngo imbere yawe ngo ugiye gupfa bona wewe reka uti jewe nzobaho ku mugabane wanje nukuramba nkahaga imyaka nkataha nahanze imyaka ego hari umuntu ashobora viva ibyo bintu bamubwiye umva uburi kurabirema ugasanga ngo umuntu yaragwaye w'Imana ngo ije gutora umugeni uwo mwana agenda uraba uwo mwana asize ngira nka Imana imbabarire sindiko ndabakritika mugabo tuko turigisha ikintu cyo kwatura neza mwige kwatura neza mwige kwivugaho ivyiza ibibi nivyo turi mwisi kandi na Yesu yarabivuze ngo mwisi muri na marushwa menshi ariko ntiyavuze ngo ngo muhumure vyose apana ngo bikeya ngo ibindi ngo muzigeragereza ngo vyose naranesheje nukuri mwumve ngo mwisi hari bigerageza akurumva nibigerageza umuntu akoze ibimutsinda rero twige kwatura neza twige kuvuga neza akanwa kacu ni nk'inkota urumva ushaka ubikoresha uko ushaka mu bisanzwe iyo wifuza ibyiza byature kandi biraba cyane iyo urungitse ijambo mw'isi y'impembo riragenda rikikorera ko rigakora urumva rikagaruka ryambaye umubiri rikagaruka ryambaye umubiri wewe ukaribaho nimba waratuye iyo ngwara ukayibaho kandi ugasufura rero igakwatura neza nta mapira urya nta muyaga nkuba uvuga uti jewe ndi umwami w'amahanga jewe nzofata amahanga jewe mfise ihinguriro ry'indege none se uzo gutwenga ari uruhande yawe uzombwira uti je mvuze ivyanje nawe vuga ivyawe urumva ntaco bitwaye kwivugaho ivyiza ntaco bitwaye ngo abantu barantwenga bareke batwenge ariko uzi ico uriko urakora ku kintu vraiment kijanye no kwatura neza nukuri byari bikwiriye ku muntu wese ku bakunzi bacu ba Holy Canaan TV byari bikwiriye ko twese twiyatura kwibyiza vraiment mama Lauri yabivuze ati hari igihe ushobora kuburi kuraca mu bintu bigoye mugani wifatikanye n'ivyo bintu ahari umwiza hashira umuco ahari urupfu hashira ubuzima nuko ibintu bikabandanya bigenda neza ndabahe irindi jambo y'abantu bakiye nabi Imana iri mwijuru yababarira avuga ati ibyo bintu muvuze uko nyene nta na rudome rumwe nzokura ego bram 14 ngivyo numvise mwivugiye 26 dushikane ku murongo wa 32 uhoraho abarira Mose na Aroni ati nzogeza ryari kwihanganira ibishengero rimeze nabi yama riranyidodombera numvise imidodombo y'Abisirayeli amidodombera babarire uti uku niko uhoraho avuze ngarahiye ibatse bro ibyo numvise mwivugiye ari byo nyene nzobakorera imibyimba yanyu izogenderwa muri ubu buzima abaharuwe mwese ko mungana uhereye kuba maze imyaka 20 n'irenga
uko mwakanyidodombere kandi ni ukuri mukazogera mu gihugu narahiye manditse ukuboko ko nzokirango mukibene kiretse mubise kiretse mwene Karebu mwene Yefune na Yoshuwa mwene Nuni ariko abana banyu n'ibibondo abo muvuze ko bazoba abanyagano nibo nzinjiza bibonere igihugu nase ariko mweho imitimba yanyu izogenderwa mu bugaragu amen murumva Abanyisirayeli bashitse bakabona ikiyaga gitukura bakabona ingabo za Farawo bakabona imisozi hirya no hino bakabona nta nzira mu batanguye kuvuga bagira Mose ibi nivyo badukoreye aha niho batuzanye mbega muri Egiputa nta mbazari iyo tureka tukagwayo atuje kutwicira ngaha mu bugaragwa n'abana bacu n'abagore bacu n'ibitungwa byacu tuje kugwa ngaha Imana mwijurira baba Imana mwijurira irindira gute aba bantu batinduka gute aba bantu nakoreye ibitangaza cumi mu maso yabo uyu munsi bariko baranyidodombera ntibizere ko nzobashikana mu gihugu nabasezeranye cyane igira numvise ko yakibwira Mose ngo narone tubwiza ndakubwira ati ndarahiye baranyidoge ati none genda ubambwire ko ibyo nyene bavuze kandi yarinze kurahira ko bazopfa bose yarirahiye atabo bose numvirize atabo bose nta numwe azoshika mu gihugu cy'isezerano ariko umuntu azoshika mu gihugu cy'isezerano ni Aroni mbambe ni Karebu na Yoshuwa kuko bobo baravuze ko igihugu bazogifikamwo bazokibamwo amahoro kuko Imana yabisezeranye atabandi bazogifikamo nabo bana babo abo bana babo batuye ko bazogwa mu bugaragu nzobashika bantu b'Imana urumva yuko amajambo tuvuga mabi n'Imana tubabaza umutima w'Imana ingene tudashobora kuyizera tudashobora kwizera amajambo yavuze Imana iravuga ngo ndi umwungere wanyu nije ndabaragira ku murango no mw'ijoro sinsinzira umwanya ndi maso dufise amasezerano muri iyi Bibiliya menshi ngo nimuca mu muriro urumva ngo ntibuzosha ngo n'ibirimi byanyu ntizobafata ngo nimwaca mu migezi ntizobatembana mbega mwibaza ngo imigezi ni izi nzuzi zitemba oya n'ibibazo tuhura navyo umuriro n'ibibazo duhura navyo Imana yavuze ngo nimwanyizera nzobarerura ku mababa yanje ntimuzosha ntacyo bizobatwara rero bantu b'Imana ntidusuke ibihe bisa oya ntidusuke ibihe bisa twizere Imana iravuga ngo nimunyizere mwizere n'ijambo ryanje bantu b'Imana ndagomba ngo umuntu ariko aranyumva yaracitse intege yabona iwukikuje akabona nta nzira umva iyo yaguhamagaye yakuremye ifise inzira yo kugucishamo ariko bigusaba kugira amaso abona kure n'amatwi yumva ijambo ry'Imana rivuga ureke kwiyaturira ibyago kuko vyatuye bizokubako bisanzwe nuko nyene abamaze kwatura hariho umuntu ushobora kuvuga ati kumbe akabikora mu kutamenya mugabo kubwiye video akavuga ati yo kumbe kwera bya bintu biraba kumbe bya bintu bishobora kungira ko ingaruka mbi ugenda usenge ufuka musaba Imana imbabazi aho watuye nabi wongera uhashira ubuzima uvuga uti abana banje ndabahezagiye mugabo wanje ndamuhezagiye marika yetu y'ibintu byose mwo bamucamwo ababanyi banje ndabahezagiye n'ababanyi beza naho baba bakubaniye nabi utangure watura ubuzima ho nyene hama ubone kugirane kurya ivyo vyama yego umva Imana yarinze ivuga iti ndarahiye uguhora ko kwanje ivyo nyene numvise mwivugiye nivyo nyene nzobashiya oh my god urumva ko abari ibintu bitari numva ko Imana kwera ibibabara n'ukuntu irababara nyene Imana ibabazwa n'ukuntu twivugaho ibibi kandi oya uraze nkubwire igituma n'Imana ibabara Imana umuntu wese yaremye
iramufitiye ivyiwe vyiza, hama ikabona uwo muntu aho kuvyakira ariko aguma abirojeta kandi ariko arasufura ariko arababara. None wumva Imana ikunda umuntu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana idukunda twese, ikunda abantu yaremye kandi yifuza ko babaho neza, hama ikabona turiko turabisuguma, ega dusa n'ababisuguma iyo wanka kwakira. Bisanzwe nyene hariho abantu baza baragize ubuzima amagorwa bakabona ko ari ibintu bisanzwe, akavuga ati sha ibi ni ivyanje ndabimenyereye, je Imana yarampevye, ngo Imana Imana ni nziza, Imana irakundana, nukuri ngo ijambo ryayo rivuga ngo kuko ivyiyumviro mbiyumvira atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Umve ngo nyene hari umugwanizi abashaka kutamererwa neza, abashaka kutagira amagara meza, abashaka kutafungura neza, abashaka kudakuza ibibondo vyawe bakenyuke bapfe, nawe uvuga uti kirazi ntuyifatanye n'ivyo vyago, uvuge ngo Mana habwa icubahiro byose. Ay kamana jewe numva iki ni cigwa kirekire, ariko nyene reka tubabwire ku kintu kijanye no kwatura, twige kwatura neza. Atura ubuzima, atura umuco, ibisigaye byose vraiment bizogenda neza. Ego numva ibyo byose tubasiguriye bikwiye. Amajambo twatura arafise ubushobozi meza, arafise ububasha bwo kukuremera ibitangaza ukabigenderamo ukabibamo. Abantu b'Imana nukuri je ibintu narabibonye birakora ibintu umva ereka ndakubwire Jiji, none ndakubaza wewe iminsi yose wama uvuga nabi, wamubona ibintu bibi, nta ciza wigera ubona, none wumva cyo kuza ko gute? N'abantu baraguhunga, n'abantu baravuga tujya muntu urazi umwegereye, umva akanwa kiwe ntikaryoshe kavuga ibintu bibi gusa, ariko iyo umuntu aryosha inkuru avuga ibintu byiza n'abantu baramwegera. Rero n'Imana yo gute yobana n'umuntu yama ariko avuga nabi? Ni gute ibyo byiza ibyo gushika nkuko wabivuze ati tuzoya ivyamwa n'ijambo ribivuga ngo muzohaga ivyiza mubiheshejwe n'akanwa kayo. Rero umuntu w'Imana we wavuga nabi no kuri hindura kandi ni wahindura uzobona impinduka. Nuko reka ndagushimire Mama Haure ku bwa suje nziza wateguye, kandi nukuri nibaze aho tugeza turagerageje. Kuba ariko baradukurikirana, mwakire kandi mwige by'ukuri. Burya iyi ikintu kiba kije ntikiba kiziye ubusa, no ntikiba kiziye ubusa. Kumbere ngaha hariho abagire bafashwe bamaze kwihebura baza bavuga nabi, muhindura imvugo zanyu, mwarahezagiwe cane. Reka ndagushimire rero, nongere nshimire abakunzi bacu, nongere ndabasezere, ariko mbere yuko turangiza uko dusanzwe tubikora turasenga. Sabe Mama Haure aturangiriza. Mana y'imbabazi n'urukundo, turagushima kandi turaguhimbaza Mana. Shima ijambo ryawe ko atana rimwe riza ngo rizira ubusa, ntireka gukora ico wateguye ko rikora mu mitima yacu. Reka Mwami Imana abantu bahora batura nabi bahure n'iri jambo ribakorere, ribahindure, bige kuvuga neza, kuko ijambo ryose twatura rifise ububasha kuri twebwe ndetse no kubo turivuzeko. Urakoze Nyaguhoraho ku uyu munsi abantu bagiye gutahura ibyo batahura, bagiye gukora ibyo batahora bakora, kugira ngo bibahindukire umugisha. Ndagushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen.